abantu n'abahitanwa n'ubwo bazira ubusa n'abandi bicwa n'akarimi kabo none iyo nzira ya bose uri kurava ko Fanny inzira ya bose niwe Fanny iyo nzira yewe warayiciyemo oya Fanny nyamba ukunda runyuzi mukunde wewe runyuzi nyamba ukunda Fanny mukunde ko barakoranye rero na Happy River bakavana sico yo bivuga yuko ngo ni inzira ya bose ariko ari hinyenda icambe nambere Ribati yari yakoze yindi kiganiro kuri Fresh TV aravuga ati jewe kontra yanje yarahetse nakubwira wewe nyamba uwo NORASQUE uwo runyuzi ashoni byamanyaguritse nokuri no muvuga ati courage ntashone nabandanye. Okay, take 5 bakunzi b'Inyishu Media bakunzi b'Inyishu kuri bose reka ndabaramutse ndabipfurize kururanirwaho muri hose. Uyu munsi murumva ko ntuvye cyane uyu munsi ise akambakiye kangenza katumishika ngaha kwa wacha waseme. Rero maze gushika kwa wacha waseme ni ngorane ni noma, reka tumuhe ikaze wacha waseme twidondere wacha waseme. Dondera bakunzi b'Inyishu Media. Je basanzwe bahanze barakuzi none bakuzi baramenyereye ahubwo ndabaramukije ndabaramutsa mu izina rya Yesu amen. Wacha waseme haje sanzo kigije bakijijwe ndi wakijijurimo wacha waseme jewe rero sino wankumutira w'imfizi sino wankumutira w'imfizi kubera mfise ikimba kiye gitumye inza uyu munsi si vya bindi naho naza tukaryogora hama tugataha. Uyu munsi nkeneye tugende ijambo rimwe kurindi sawa uraza kumpa umuco ko byonje kukubaza ico nza kubanza umbajije ndakikwishura ico ntazi naco ndavuga ati kinaco nzi wowe waravuze ko umunyarusaku usumbaze ibintu bifise oya genda kubaza ivyuzi kubaza ivyuzi imuta Fanny Lavine uramunze ndamuzi cyane Rbe uramunze ndamunzi Ribati ndamunzi nawe uri mwizo wa kane mutama AMEDEE uramunzi okay wait moment reka tugende kwa abo bantu batatu AMEDEE nubwo twabimoza ntangobona gusa reka merenda kubaza ati AMEDEE na Fanny Lavine bafanye AMEDEE na Fanny Lavine AMEDEE na Fanny Lavine ico bapfana n'abantu bigeze kuba bakorana nkuko nubu babishatse bokorana ubugira kandi mbega icyatumye ubu batagikorana cyo bari iki namakibirane cyane oya jewe gusa cyo nta nabi ihari hagati ya AMEDEE na Fanny oya sibye yuko umuntu ashobora gukorana n'umuntu akabatubere ko nakoranye n'uyu ubu naho ngomba mpindure nkore n'uri nibaza ko ngana hatakibazo. Okay Mr. Ribati nawe hari cyo ubazi ko na Fanny nabona abantu bakorana n'abantu bakorana nabo barakorana ubu nabone baracakorana canke nabone ntibagikorana urumva wewe dufatiye ku byo twahitiye tubona mu minsi Ribati yavuze yavuze cyane we warihe uri he ari mu gihugu none ibivuze dufatiye rero kuri ibyo Ribati yavuze tuvuga ko batagikorana yarabitangaje twarabyumvise nawe warabyumvise tuvuga ko batagikorana mugabo canke nejo bashobora bagakorana kugira kandi nawe ubizi nawe mufana iki na Fanny Lavine nakimwe dupfana nakimwe dupfana nagira nawe muri ko murakora oya kabisa nje turakorana munacho turakorana muri truafwa yiwe twarakoranye ariko kwa AMEDEE mwageze gukorana okay je nagira murakorana bagije uko kuko mbona nari imbere kuri nk'umuntu arabirira hafi ibikorwa vyiwiwe ndabiraba urabirabirira hafi nimba mudakorana bivuze uri manager wiwe oya manager y'umuntu oya jewe nk'ubwo kubivanye uri umupromoter
oya siko bimeze bivanye no kungena umuntu uba muzinanyi mwarakoranye ibikorwa nyine ntubona ibintu by'amafilime ko tugatira abandi n'abandi iz'abandi ntituziraba iz'abanyarwanda ntituziraba abatanzania ntitubaraba none by'ukuri woca uvuga ko utoraba filime gute iyo umuntu mukora akazi kamwe wese mwigeze kuva munakorana mu ruganda rumwe oya yesu uko nari nshatse kuvuga sinzi ko bo ntawe kumbura utari ko gusa wewe uri mu bantu bagira partage nyinshi ugasharinga cyane ibikorwa vya Fanny Lavine ku mastati ku mapacha atandukanye hose ahantu hose uri na Fanny Lavine igikuwa ciwe kiba kihari ahubwo ngira no ku mpuzu yiwe niwe bariko oya mu bisanzwe nuko bivuze nabi wabivuze nabi kuko mu kugira partage singira partage ku bikorwa vya Fanny gusa ni kira gikorwa cy'umuntu ari we wese no mu groupe yanyu murandongikamwo n'iz'abandi si ca Fanny gusa ariko turavye sinza kandi kabazo ufise turavye wacha waseme ku ma partage menshi agira ku malinki menshi tubona muri groupe na ya Fanny sinzi ni wagombye kuvuga karamucoroka wamusamiye mu kirere atarashika urabona kujya wotera karoke hejuru wewe wakafatiye agatarashika no hasi nawe waciye umucana ninguka waseye nk'umuhaye igifuka munura muzibangiza uwerutse we muri groupe ndavyibutse none nk'abantu tuzi Kirundi nk'abantu bafise ubwenge basi wewe wishire mu kibanza dufate ko atari wewe aho nta kantu wumvamo mu bisanzwe akantu nyabaki nshatse kuvuga mu Kirundi cyumvikana kuba umuntu avuga Fanny Lavine ugashusimbira mu kirere nta relation mufitanye hagati ya wewe na Fanny Lavine nyene ubu byukuri tuvugana kuri ubu nkanje hamwe turahura turabonana ntawe umenye amadiri y'umuntu akora yose mugabe bimwe by'umuntu akora uravyoma ubu nka jewe ari umuntu yanyagiriza yuko bamfashe ndiko ndasopa umuntu n'intoki zibiri ndamusopa amahera uvyemeye ko ndumusumana wasopa amahera umuntu kuri kunjana mu yindi sanse yego nakaruru mpaye kandi nakabazi karumvika byokunda kacho usinyo sawa rero no kuvuga rero irivo yuko umuntu bo muvuga uko ari apana ko bamuvuga batari cyo rero mbazi umuntu akuvuga avuga umuntu ko atari mbashaka umuntu avuge kujya kuntu umuntu ari naco gituma uri kurabishira mu ngiro kugira bakuvuga uko bajya amajambo yari ko raza ntajya muri groupe yari ko raza amajambo mabi Ega muri groupe ntubone bajya ngo bajya ngo turi hajya ngo niko tuba turabafana banyu cya dufana ibikorwa by'iwanyu hajya nawe kira muntu abafisa abafana be hajya n'abafana be gajya barimo turimo kandi n'abandi barimo harimo nabo bayoboye urumva oya naje ndimo bafana bafana wewe na Fanny Lavine basi mufanye kuri wewe Fanny Lavine mufata iki wewe kuri wewe Fanny Lavine Fanny Lavine agenda mufata ko ari umukobwa ashoboye azi ibyo arimwe ari mu kazi kandi agenze we mu kazi kiwe nyumviriza Fanny Lavine ndamufata ko ari umudamu ashoboye nk'akazi ka sinema amufata nk'umudamu ashoboye mu kazi ka sinema yego okay reka tugende neza kujya kuri bati uwo mugabo Libati niwe yagiye kuri Fresh TV adiko aravuga ati je Fanny Lavine ivyo ntushobora kuvuga abatavyumvise je yose ije kumubera inanga ariko yaramuvuze byisho ko ari umwana mubi yego we kuri wewe Fanny Lavine kuri ivyo bivuga ko ari umwana mubi nk'umuntu basi wavuze ngo umuntu we wa hafi mama oya navuze just navuze ko umuntu we wa hafi no umuntu we wa hafi ndo mugabo wiwe kubikoko newe nturi umugabo chewe anyway ntacyo ntangora ndeka twubike kwa kabuye wewe basi nk'umuntu wa hafi nk'umufana we wa hafi uri gukora iki umuhanure kugira kubera ivyo bintu bariko baramuvuga ko Libati yavuze ko ari umwana mubi atibuka yigungira ko kandi Fanny narumvise bamuvuga yuko amaze gukorana n'abantu benshi cyane bavana kandi iyo umuntu afite inzu yo gupangisha abapangayi bakaguma bagenda ikosa riba riri kuri nyene inzu
ntibari bikwapangaye rero turavye neza Fanny Lavine sindamutaye ko amakosa murambabarira ariko nkawe ico kintu kivuga ko iki nk'umuntu numvise usa nk'umushigikiye muri byose navuga ijambere na mbere nubwo muvuga ngo ndamushigikiye Fanny cyo umuntu mbere ndamushigikiye muri cagiye bari bagikorana muri Fanny na Libati ego nibuka ibifu yigeze kuhaca ya Abeli na Fanny yaravuze Libati avuga ngo ubu rero je Abeli ngo tugiye duhangana kwa Fanny urumva aranavuga ntege niba bari bakundanye byagaragara ko bakundanye babanye neza ego none kabuki mujya minsi bari bakundanye bariko barayaga rumwe kubera akora ikiganiro bari kumwe avuga ati je ndabona umuntu mubi urambera mu bana na bivuge abashaka kubivuga ubavanye kubera batagikorana baravuga ati oya none ubu batagikorana ntacaboneka ububi bwa Fanny ko butaboneza ubwa mbere bagikora urumva ngo ubushatse kukurya umviriza nakubwira umviriza nakubwira kuvuga Libati umva nkubwira icambere na mbere Libati yari yakoze yindi kiganiro kuri Fresh TV aravuga ati jewe kontra yanje yaraheze kontra yanje maze guhera byasabye ko magarara yego ariko baramubaza yuko umupfakazi kwitari kwirabandanya ni gute yego baravyumvise nawe urabizi none ko mwaka gihe kontra yiwiheze bacaje avuga ati je nubwo kontra yanje iraheze cyangwa avuga ati je narahagaritse kubera nabona Fanny ari umuntu mubi ari umuntu adashoboka kubera ibi nabo amfashe ngo guhagarara none baca bivuga kubera kontra yiwe bahanye ihetse baravuga ati agahaze mu nyama ni gufa mbega kuba Libati ari aho hari kera igufa ry'ubu ni idiri ridandazwa ku munzana nyambutabizi ntangora oro mbega Libati kuba yavuze mu majambo wewe nta kintu wowe uzi kiri inyuma yabyo coba kiko kirayimuvugisha nka kumwe Libati nyene yavuga amajambo kwa Abeli Nduwayo avuga ati wende wayo tugomba duhigure Abeli Nduwayo nawe bahejeje kuvana na Fanny Lavine konzi na Abeli Nduwayo bakorana nawe ne bakavana mu ubwo buryo nta wundi muntu mushasha yo bari karinjira kwa Fanny Lavine atuma ivyo byose biriko biraba nukuvuga icambere na mbere ajya ngo babipfa n'abisangiye nta muntu yoba ari nyuma yabyo atuma ivyo byose biriko biraba kugira bavana kugira ubu munsi umubano wa Fanny Lavine na Libati nk'uburi kuramera neza nta muntu yoba ari nyuma yabyo nka kumwe Abeli Nduwayo bakivana na Fanny Lavine ari Libati yari yabigizemo uruhara nta wundi muntu yoba ari karabigiramo uruhara akaba ariko arasambura urugo twogwita urugo ariko mumfate nabise urugo kuko umugabo n'umugore aho ya mu bikogwa twogwita urugo rwabo rukaba turiko ruramera neza hagiye cyo biturugo icambere mbere bamenya urugo nubwo abantu bubakanye mugira abantu bari bubakanye yani nabasangiye ibikogwa niko rugo rwabo Liberi afise umugore wiwe babana cyo sina chance sivyo rero Fanny bariko bara Fanny afise umugabo babana none yo mushaka yo mubura ndakwaje oya wewe uri kuramuraba yo mushaka yo mubura kume nguvyishuranye inziko oya none basi je nkubaje ko afise uwo bana cyangwa oya ubu yoshaka umugabo ubu yo mubura reka tuvuge okay gatoye kane naco we numvise nta muntu wumvise ari hanze yatanze faranga aryo yange Libati avuga ati ngo ntuzi ko yisimbwa ngo n'abantu ngo bamuguriye umuduga mani tiko turajya n'amafaranga yabo ngo kabiti imbwa ngo nanjye ngo byari kugenda guri none wumva abagabo abamurondera atari benshi watabishaka hawe uri umushoferi ndazi nta kundi kuntu bari kuvuga ni watabishaka Fanny Lavine urumva umunsi yabishatse azobarongoye nubu nawe yobishaka abamurondera n'abamurondera boba benshi n'abamushaka boba benshi yohita gay yego nta mugabo rashaka yaravya abana abafise reka tugaruke mugayo yoshaka umugabo yoca gay yego ndumva ubishizemo inzigori katugaruke ku kibazo cacu ntubavuga nkubita amakofi imbere ya kamera
nta muntu wowe uzabira inyuma basi ntabyo nzi ubuzi ninde. Okay, reka tugende neza rero wacha waseme. Wewe nkurikije ukuntu uriko uragenda uvugira Fanny Lavine muri group parataje nyinshi wewe nta kungu n'ubu ndiko nta kunguko ubiriko urabizeramwo canke wumvise ko kuva aho wumviye ko Libe ariko arakuramo akarenge miyi misi uri kuripendekeza cyane aho nta nyungu ubikeneye nipendekeza gute none haraho kujya gusheringa ku muntu umwe mu kiringo hariho nabandi baguha amalinki tukaguma tubona linki none izo muri BM kintu zibona iziyihe wacha waseme tu none nindi zinarongika muri group ahubwo nico ino urabizari dimaje zinarongika izasame sindongika niza abandi sindongika ego kurungika nikimwe hari ico bitwa kuyikurayo urumva kwikura mu kabaregwa nimba uronka 100% ya linki 80% ni za Fanny oya nikubereye cyane nambe hakaba 10% za BM uharure uharure umanze umenye ingene umuntu aba ariko arakora ibikorwa byiwe n'igihe biriko biramara umwanya w'isohora ni no muntu nyamba sohora gatatu mu ndwi chaga sohora kane mu ndwi chaga gatano mu ndwi nimva ko naza prataje ziba nyinshi ko ibikorwa biguma biza ari bishasha nkico ndagitahu none twebwe abajournaliste dukora buri munsi dusohora ibiganiro byacu ko ntarabona linki wayitoye ngo yishiza ahantu kandi je ntaziba kukurungikira linki simurashira ku master simandungikana mu maguru ndabikwe mana yanje ndakwereke wisingize yareka turazinanye ucambe nambere uwo munyacoco sivyo muze munagarageza kubana neza n'abantu ntaco uri kandi ntuzonezererwe inzu ya mugenzi wawe iri kwirasha kuko no musahiye yiwiwe ejo yozofatwa canke agiye yoshi yiwiwe iyo bigafata reka uwe rero ntuhavane muvuga ngo muze kunezererwa ngo ibiki n'ibiki ngo muze kuvuga umuntu nabi bijya bintu sivyo abaya ndugume ngo shizemwe inzigo gusa we nawe ntaco reka tugende neza mbega wewe kuba uyu munsi uri kuri isembeza Fanny soko mwisembereza amana ntaco wewe ntaco umugenzi we ndamwisembereza gute nyuma yuko twumvise ko Fanny wavuze ko bakoranye na AMEDEE hama baravana barakorana na Abarenze wayo baravana ubu arasimbira ko ari bati baravana ugiye gukurikira sinzi ko ari wewe ariko ndumva amajambo menshi agenda avugwa ati Fanny Lavine ni inzira urumva abantu bose bacamwo bagenda bahita none nawe muta iyo nzira nawe ugomba kuyinyuramwo anajewe ndi umwanditsi wa filime je ndi umwanditsi wa filime Gango n'umunsi warigeze ibuye je ndi umwanditsi birananirana newe ntiwize gusoma no kwandika ndabizi none ubu no kubyatandika filime wewe ntiweshoka tuvugana ukuri ati nyandikira filime ufatiye mu gutwara umuduga ajya filime n'ubwenge ma filime n'ubwenge oya sinshase kukurenganya gusa filime n'ubwenge sinshase kukurenganya gusa iyo ibintu bije birakwigisha ibindi wewe kubera ko uba ufise procedure ikintu liko la préférente ushobora kuyandika petit problème cyane rambere womenya cyende umuntu nezererwa n'iterambere cy'uwundi none kuba ngira pratage filime z'abandi nire by'ukuri ryo nikosa n'icyaha z'abandi za Fanny n'iz'abandi niza Samisi nshiramo n'iz'abandi tuza nkashiramo ahari yo hose agenda ashiramo ntaco wewe biriko biravugwa yuko wewe ari we muntu uri kuraza ngira ugomba usubirire ribati sindabizi gusa wewe turakuzi muri BMT turatubona ukina sinzire ko muri BMT canke muri warubizi sindabizi kubera je habajya abantu barangora gutandukanya sinzi ko ugomba uveyo ntacyo reka dusimbize reka tuje kwa Kesiketi vwa kagabo urunyuzi jorovwa hari umuntu bita runyuzi asona ngo ivyasambutse n'ivyashwanyagurise ntumbatse ngira ntarya yamunaniye nawe bagize iminsi bamuvuga kuri Fanny ivyo navyo hari icyo bizi ko muti urunyuzi nawe ni ni Mr Runyuzi wa undi yavyarana umwe basangiye umugore na Akisi basangiye umugore na Akisi bamuvyaye kari babiri umugore yitwa Nana NORASQUE NORASQUE
umwe mimire yaha agashimwe abikora neza cyane ya agashimwe yes rero niwe mubaririzi asho n'ivyamomaguriza yego ni runyuzi bana ngo arashona NORASQUE asha NORASQUE ngo arashona ko ati courage okay niho nashon courage none ujya nawe runyuzi jewe nawe ico ngize ibisinda mubona ko haba ku mapost haba ku mastati post ziwe na Fanny Lavine saba fatanya bikorwa gusa n'abafatanya muryango ya mu bisanzwe nibyo nakubwira abantu umengo cyo umva kajya oya nta namba je nawe ko ndyoherwa n'iterambere ry'amugenzanje ate intambwe birantera sangiyo cyane washasemi batuma ndyoherwa nyumviriza nakubwira wewe nyamba uwo NORASQUE uwo runyuzi ashoni byamanyaguritse nokuri no muvuga ati courage nashone nabandanye umwuga wiwe abona ko umukiza hari ikintu uzomuha nakora akazi yego nakore mugabo kungo wariko uravuga ngo mbega nde wari biri inyuma yo wari NORASQUE ibyo by'amapostiki nyamba bari mu rukundo NORASQUE bana ari umwana cyane umuntu yaravyaye sawa mbere na akesi aza kurya imisigatwa yiwe none ubona ari umwana none ika kandi nawe umwana tukyo Fanny ne no mwana oya kandi none ubu bugutiwe huru umwana ubu bo kwigira mu rukundo bakikundanira ikibazo kiriye biturya heka mana ya ikibazo kiriye NORASQUE na Fanny ni mubareke kama bakundanye bareke bikundanye none ibintu kimamandariza avuga twatumumenyera avuga abakozi b'Imana arinza bivuga ngo kesi ke kivuye kagaho akabavuga ataba abantu vipi sasa bya none kuba bakundanye wewe uvyumva kuba basi bokundana wewe uvyumva nk'iki kuri wewe cewe mu gihe bo bakundanye Fanny na NORASQUE ariwe mutazera runyotse cewe numva ari amahoro ati gute NORASQUE nta mugore afise mu nzu uzovuga tuvuye ngo arahemutse kubera rose Fanny nawe nta mugabo bana mu nzu n'abafise baba diaspora batwariba urumva nta mugabo afise mu nzu ibyo byumvise man wese uheje kubikora ibyo byavuze Liberi niwe yabivuze none ntabwo Fanny twamwumvise ariko atuka abantu ko ari imbwa byavuze Liberi gusa ngo rirenze umunwa ari bajyavuze oya umuntu yiyo fantibi twemera ibyo twibone kandi ngo mbere ngo ngwiso gizisumba inyama ngwiso gisumba inyama ico umutima ukunze ifitikatika isumba umusoso urumva mugabo rero nyamba NORASQUE na Fanny bari mu rukundo nibakundana babimuneza kandi bose baravyaye harimwe yo batiri baravyaye yego nta muntu numwe azobahemukiye uwo oya Fanny nyamba ukunda runyuzi mukunde wewe runyuzi nyamba ukunda Fanny mukunde vyume byumye kandi mubishira habona je ndi kumwe na so yamwe ako kana mubishira habona je ndi kumwe na amwe nimikundane hamwe ubanka abandi ureko yatugende neza murumvise ivyo mugabo avutse nimba ukunda runyuzi mukunde ari kumwe namwe none nimba ukunda Fanny mukunde ari kumwe bivuze ari nyuma yanyu utero nibakundane uri nyuma yabo bashwenye nyagato utarukiremo Chelsea ndimo byo kuyivanga abantu kuko ababipfa n'ababisangiye none jewe bashwanye kubera bariko barashwana ivyo bazi n'abandi ico bapfuye jewe nugara umunwa wanje voilà ibyo niba binda bakundanye naho ndabisubiyemo wewe NORASQUE kwa Gianna Marofu Mr Runyuzi nyamukunda Fanny kunda Fanny nimikunda Fanny nyambukunda Runyuzi mukunda ariko hamuwanka yanga aje ni nyuma y'igihugu yego ariko Fanny nako Runyuzi uri kuramuhenda kuko buhagezaho Fanny Lavine bamwita ko ari inzira ya bose inzira y'abahita inzira y'abarenganya aho ntanze ngo nabishizemwo niko numva bavuga jenzana urusaku numva bavuze rero umaze kuvuga ko ari inzira ya bose wewe wumva NORASQUE utari kuramushuka
iyo mpanuro uriko uramuha canke wewe ugomba umureke nawe agende ko iyo nzira ya bose numva ngo irahita nawe ugende ucemo agenda kubwire rero hajya hariho abantu bapfa bazira akanwa kabo hariho abantu n'abahitanwa n'ubwo bazira ubusa n'abandi bicwa n'akarimi kabo none iyo nzira ya bose uriko uravuga ko Fanny ari inzira ya bose newe Fanny iyo nzira yewe warayiciyemwo wewe uti none ko ariko aravuga ko ari inzira ya bose aho we nturiko uramushuka gashi inde ari inzira ya bose inde Fanny uyu munsi ariko aravuga ko ari inzira ya bose yeye mbega ndakubaza muri iyo nzira ya bose uramaze kuyicamo ndayicamo uvuze ko Fanny ari inzira ya bose none iyo nzira ya Fanny wewe warayiciyemwo reka kunjaniranya reka tugende neza Fanny basi reka tugende Happy River twari twamenye kumuvuga nawe ntaco bapfana na Fanny we ntaco muzi barakoranye mbere niwe muntu yamwize mu bintu bya filime acaramutanga kanomuko none ubu wewe niwe avyara uzovyara umwana ukamurira ahambaga ko ukanamusoho hari umukobwa aragano none rero no kuvuga rero nibisigura ngo uko batangiye gukorana ngo bace baguma none ubuwe aho uri munyishu media nuzo kuri hakorera ubu woronka agashara gasomba handi ni wo hava wewe none ko barakoranye rero na Happy River bakavana sico yoja bivuga yuko ngo ni inzira yabo ariko ari yinyenda muvana rega iryo zina ry'inzira yabo se ndiko ndakubwiye bikorera batanguranye na Happy River baravana none uyu munsi turavye Happy River na ntuze na Fanny ugomba kuvuga yuko ubu bagirana amakora babishatse byo bandanya batabishatse naho bibandanya mikoro yazimye reka dukoreshe okay mikoro ntakirazimye reka tugende neza rero wewe uyu munsi uri kutegekanya iki ugomba gukora kuri Fanny Lavine jewe kintu ntegekanya gukora utegekanya gukora kubijanye n'iki ko Fanny Lavine tudasangiye umwuga kubwambere wari dusangiye akazi erega ubwambere wewe wari ugomba wishure ishuri ivyo bagomba wishure oya wari utangiye ngo jewe icyo ntegekanya gukora kuri Fanny nyabaki kubijanye n'iki n'ukora duhaye makuru bagikorana na Fanny Lavine ninde ri Happy River umvise ngo bavanye bapfuye iki oya apana ngo bavanye bapfuye iki none gukorana n'umuntu ni mukorana n'umuntu hama bikasaba yuko uwo uba mu buzima bw'uko abana n'ubundi akabanda niyo muca mugumana iyi muzu yipana we wambaye ntuyikunda ntagihora kuyikunda ntagihora uvuga ati jiyi nawe nambaye kanambara iki ejo niyo uzoba wambaye ivyo biba none guhindura kwa Fanny nahindura ati jengo bankorana naka ni bibi abakorana bahindura nk'impuzu uko ashaka ahubwo iciza gusa nuko nokumva uwo muvuga nayo yovuga nabi ngo Fanny twarakoranye ni yamemvye amafaranga agahemba twavuga ni yakampaye ubutiko turaburana wewe uyu munsi kuri nk'umuvugizi wa Fanny Lavine wobwira ko abantu bari baramuvuga nabi numva uri nk'umuvugizi mama oya je sindi umuvugizi ndi umuntu nkurikirana ibintu Fanny umuvuga nabi amwandure kuza kuvuga nabi ngo ni inzira ya bose wayiciyemwo ninde ariko bariko baravuga ko ari inzira ihita mani nibitazira nuko bariko bavuga runyuzi iyo ya inzira ya ihita wewe warayiciyemwo ndayicamo jeshi mwiyo nzira ya Fanny irenga none reka ko tumviriza tuye kuba dutukisha abantu reka sico apana kumutukisha ababizanye nibo baba bamutukishije jewe mbanje gutohoza neza ko ivyo bavuze ari byo wewe numvise umeze nk'umuvugizi nakubonye nk'umuvugizi nk'umuntu wiwe hafi nk'uko wabivugiye mvuga ati uyu mutipe ndamubajije wewe ingira yo mpiki yo nk'umuco jewe umuco ndaguhaye Fanny Lavine no mudamu mwiza mu bakorana bose nta kabi na kamwe je ndamubonako aratunganye hama rero abo nabo kuvyo bakoranye kuko bafise amabanga bakoze tutategerezwa kumenya je nawe ngo tuyamenye ayo mabanga rero tutamenye
abavyo bigaca biza bakaza kubipfa cyo tutaza aho byatanguriye tukaba tuza guca tumenye iherezo tutamenye ngene byatanguriye aho ntago ico tubyivugako gusa ico uzi coco Runyuzi na Fanny Lavine batazira nzira ubu bari mu rukundo none hamwe baba mu rukundo Runyuzi na Fanny bagiye mu rukundo je nawe dohombi bituryahe jewe nawe twohombi ki bagiye mu rukundo urumva twe ntaco twohomba gusa shaka kumenya nivyo bari mu rukundo canke nawe urakeke none jewe gute nomeza ko bari mu rukundo cyangwa batari mu rukundo none uri umugenzi we wa hafi nende umugenzi wawe wa hafi ndise wibavuga ati burya mutama itegure umwana umwanya Runyuzi arazanye amafaranga Runyuzi arazanye inkwano ndise ni muzaza acambwa ati burya rero umwana umwanya Runyuzi arababofe wa amazozo uzoze gutwikurura oya ivyo nibibaho rero wico womenya coco niyo media group yanyu gerageza ko ukungene muzamara karuma abantu apana kwicara ku muntu mumuvuga oya akari ukarabwire muri group je murambabaza media group yanyu ukungene murambabaza no kungene baza bakavuga Fanny bakaponda Fanny ibintu bitari vyo mani gusa rero nituvuga yabandi twicare urumva nituvuga yabandi ayacho natwe twicareko we tuvugana kuri wewe ko nawe nzi ukiri umusore utararangura kandi nawe warabyaye ndavyibutse nako murahuriye kuvyara wewe nta kajaruzo ufite Runyuzi kuba yaragutanze Fanny kandi wewe uri umuboga nani reka ndakubaza wewe bakubwiye ko Fanny rero akonde baboga abo bakonde boga rero Fanny haja liberi yari boga AMEDEE bakoranye ari boga abeli ndo wayo na inde abeli na abeli ni wazo rwo guyiwe barakora two tuvuga abatubatse happy river abayibogaru reka nawe bayibogaru nugikora taxi bari bogaru wewe cyari ko yarakoranye je nawe urambabarira nariko none wowe ko turavuga ivyo wawe kushuca ku ruhande reka tugende neza wewe rero nimba bayibogaru umviriza tewe rero yakwase kubera none yarakwase mu wacha boga uvuze ko namayibogaru oya nyamba bayibogare wewe wakoze iki kugira mbibogare wewe oya naco ubuzima bwanje wewe nturaba kuko nta n'icyo gufasha ivyo rero bintu bivuga wewe gusafa nurumva yarakwase ko uri bogare yanyase yarakwase naramudrate Shako ereka kuduraga so kuja kubigira umuntu nibikorwa birivugira oya ikintu gihari ahubwo nawe jewe sinoza gushira hamwe n'abantu bavuga umuntu nawe oya wewe uri kugwa ahubwo nawe uri kugwanira n'abandi mu mugunda vyarakunaniye kubushika neza none ubu singuye none ko tuvugana ko tuyaga yego mu telefone numva mu telefone yego asimuramutse ati mahoro ego kwe numve kwa kwishura ahubwo usagara ku pro niyishura rero niyishura oya ntiyo kwishura niyishura mu telefone basi yambo gusa alo Fanny yambo je numve yambo gusa shamenya yuko muvugana yuko yakwase cyangwa takwase ibyo bireke cyane yewe kwanza kuba wamamagaye jewe umamagaye ibintu by'amabifu mbere wewe wenda kuravye mu maso ufise agahiye tori wawe baze je ndabihagaze ima ntaco wewe gusa ndabona ufise agahiye je tori wawe ibiganiro byawe ndabihebye kuko uriko uranura no mu bintu bimbabaza eriko byiza ko barakuko ndiko ndagucurira wewe barakwase nguri boga kandi uwaje gupropose kunda barunyutse reka mwikundire urukundo ruja rushaka mureka mwikundire nushaka gukunde wewe ibi minsi uri kora amasiporo menshi kwira nawe berunyutse oya wewe ushaka kunde wewe jewe ka mama hari wumvise ngo ngiye gupropose none wewe jewe iyo jaruzi ni jewe sinzi n'ubabwiye ngo ntana bo nkunda Runyuzi nikundire Fanny Runyuzi gusa wewe ufise jaruzi wenda kumva gusa karimwo kindanu reka kukerekana karimwa ahubwo cenu imana nibijimbere nyamba mufise umugambi wo kubaka ni mwubake nyamba mufise umugambi wo gukora akazi kanyu kora akazi kanyu kuko muzi ivyo murimo ntaco wewe wacwase none ubu kuba basi dufate uyu munsi Fanny Lavine arateye intambwe araje kwa wacha wasema kubwiye ati wacha jewe nuko ndagukunda kandi bibaye ngombwa no kurongora tukubakana canke uwo murongora mukubakana wowe vyakira gute
niwe Fanny Lavine wabonye yabuze abamurongo eka sico mvuze none jewe wabonye nabuze abona urongo yabona badakumbwe ngo nze kurongo hoya urafise indiro wewe sico narishatse kuvuga mbega wowe wacha wase muramuzi wacha wase none ushaka mvuge wacha wase uramuzi uranzi neza ubwo uranzi neza wewe ntugivyivisha turaganira uranzi neza nyivyira mbega urazi yuko uwo ntamwe ngo wenga nagutabiye jewe wacha jewe wacha ahubwo uramoye ngo turagwirige wacha wewe wacha jewe ntitwirwa turavuga vyinshi dufata umunsi umwe ati baduhitire wewe ntubone ngo dushuboga ari wewe je no kumomora nkagufanya sinakurusha ububoga je n'ubumenyi ndabukurusha urazobaza abanzi kunyonga umutuku umviriza uzobaza abanzi ivyo nagiye ndacapa ndabizi wowe rero waratwaye inda nimba yarakorose ntumbaze wowe rero nyambugiye kumbona ubu nakiriye agakitse kera wari umusuma je nk'umuntu noja mu mubiri ubana umvugisha menshi niyagoje imbere ya kamera wibutse umviriza kubw'akazi kiwawe naguhanduye ibi by'imbere ibi ari gihe wewe uzavuga inyuma ya kamera urabona abandi mukoresha ibiganiro baje inyuma ya kamera ibibaza akabaza ari inyuma ya kamera ariko wewe witega ngako yamenaje kuyiye ndaguhanduye niwo garuka oya wacha reka wacha wewe numvuruge rero kubera nkwibukije gusa Fanny yuko yakwasa uri bogare ahanye ngo mubizanye mwe bifu oya none ibe bifu kubera mvuze ati vugisha ndako nabikunda vugisha ukuri yarakwase yemera runyutse mureka mwemere none namwemeye ingurane iriye iberi yaravuyemwo nazi nanishikiriwe gaje oya ahubwo wewe se mufitani mishikiraniro jewe no kuri stati yanje no muri WhatsApp yanje nta nimero yiwe mfise je umva gashaho erega bade jewe turamenyiranye turazinanye twarakoranye niyo mpamvu kubera hajye umuntu muhereye mu gatondo muri shooting mugakorana indwi zibiri ukwezi amezi abiri n'umwaka ugahera uwo muntu ameze nawe wamumenye wacha reka nigire ntunkuri ivy'imbere gusa sezera abakunzi b'Inyishu Media ndabaseze ahubwo banza wihana ndumiwe